turabaramukije bakunzi ba Sun Stars TV namwe mwese mwamukurikirana hagufi ibiganiro tubategurira tubifuriza no kubandanya mugubwa neza. Itariki zitandatu z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2021 urunani rw'abaririmbyi mu ntara ya Gitega Amicale des Musiciens baramukanye ibikorwa byo guhanahana ubutegetsi cyo kubisikanya kwa barongozi b'iryo shira hamwe. Uwarasanzwe rirongoye na Kartumana Thierry ari kumwe n'abaririmbyi batari bake bo mu ntara ya Gitega bari kuri tere ya basket y'Igitega niho yerekana ku mugaragaro ugiye kumukorera mu ngata. Jewe mpagaze ngaha nitwa na Kartumana Thierry bantazira Chombos. Nije nari nsanzwe mpagarariye ishirahamwe ry'abaririmbyi aha mu ntara ya Gitega. Ariko rero uko bigenda biragenda kose haragera umuntu agatangura agatwara hama akagera igihe agatwarura ivyo onye mu mico iyo kwisi nuko igenda. Ni kuvuga je ishaba nenda yitwa ikiringo c'imyaka 5. Muri imyaka 5 rero hari ibintu vyiza nakoze birazwi maze ko twateguye ama fedora musique twateguye amaronzme twateguye ibikorwa rusange byo gusukura umuji mwiza wa Gitega. Ivyo rero bibaye ntihabuze n'utungenengene twagiye turatogwa burya utwara abantu hari udukoze bagutora hagiye wadukoze hari igihe utadukoze ingorane zozo hagize tabura. Mu ncamake rero nagenda amenyesha yuko guhera uyu munsi umwanya mutoyi uza gukurikira yuko ikiringo ciwanje carangiye. Kirangiye rero tugasaba ugiye kudusubirira yuko yo bandaniriza aho twagejeje ntasubira inyuma abandanye kugira ngo umuziki mu Burundi na cyane ngaha mu ntara ya Gitega utera imbere. Hari abaririmbyi benshi bashoboye, hari abaririmbyi benshi bakene bafata mu mugongo baheze rero baje ku kivi bakore twe natwe ije muzoduhanuza tuzoba hafi cyo dushoboye cyo dashoboye naco cyo gituma komite izoba ihari. Rero mu ncamake turi ngaha anye bivanye n'utwara ishirahamwe ry'abaririmbyi mu Burundi wo bita Romeo ni nahazwe Romeo musanzwe mu muzi ariko kugenwa n'ubushikiranganje ubijejwe bwaramugenye aravuga ati nanje rero ngiye gukora nkorane n'abishoboye nkorane n'abakoze mu ncamake atakwicara mugana nje ndaraba igihe cya Chesi gito kiringo canje cimfata kibanza isa nicarangiye hama kirangiye ndabara yuko nibindi bikorwa mfise yuko kubandanya nkwayishira hamwe ubu unye bindemereye atavyo noba nkikurikirana neza cyo gituma n'abarivyo bamwe bidoga kubera atakintu nkora ngo muri iyi minsi babone yuko ibikorwa twe turakora. Kuri ubwo rero ariho umuntu umuririmbyi wa kera ngaho Gitega araba muzi n'abatamuzi kasaza wakunda umuziki niwe twapropoje muri Amicale Nationale muvuga muti ko kimwa propose atamatora yabaye. Ico kintu tukirandirako ni kuvuga ndusho gutegura amatora mu ntara au niveau national amatora ataraba nawe nyene aragenwa nk'ivyifata kibanza agenye nk'ivyifata kibanza rero ataraba komite yiwe uyu munsi nimbarejo azoheza ayishikirize hama ayishikirije umuziki bandanya uje imbere uwo muntu werese uyundi wo twatanze ku rwego w'igihugu vyashitse ibyo basavye byose w'igihugu vyaratanzwe vyarashitseyo ni umuririmbyi wa kera sabanzwe ahinyanya ibintu vy'imashini najyansabe ahaguruke no mutama kamana nagiye kuramutswa ishira hamwe ry'abaririmbyi aha mu ntara ya Gitega najyansabe mumfashe tumukomera amashi kwanza. Uyu rero mushinga ntaye kamana mubona ngaha anye ne tugiye bagiye kudusubirira mu ncamake agiye kudusubirira kurongorera ishira hamwe mu ntara Gitega kugira ngo umuziki ubandanye utera imbere. Mzee karibu sana umwanya tuvuye ngaha anye turaza kugenda aho uzora wakirira abaririmbyi afise ibibazo n'abakeneye byubafasha kuri biro tugire mizero prise Mushinga ntaye kamana yasubiriye nta Kartumana Thierry mu burongozi bwa Amicale des Musiciens y'Igitega nawe nyene mu majambo avunaguye yavuze ati turi muri leta mvye turi muri leta nkozi niyo mpamvu tuzoshira ibikorwa imbere.
nagira mfata akanya ndabashimire mwe mwashoboye gushika ngaha n'abandi batashoboye kuhashika bavuze yuko hari imbo zatumye badashika yuko tugiye gukora ibindi bintu byo ku rwego rwo hejuru, ibindi bintu bijanye n'iyi leta nyene turimwo, kuvuga ati ni leta nkozi, leta mvyeyi. Twe rero tuzohera kuba abakozi b'ukuri, dukore umuziki ugezweho, tugira ibiteramo vyiza, eka tuzobibona bizoza buke buke, tuzoshika ku kintu ciza. Ivyo birangiye bace bakora urugendo rubakura kuri terre ya basket iruberekeza kuri etage kwa Rarakia hagati neza mu gisagara ca Gitega hafi ya Ingoma Bar, hazoba hari ibiro vya Amicale de Musiciens, gutyo akare naho habereye ibikorwa vy'ibisikanya muri rusange. Uratora bakirira mwose ikibazo ari ciza na kibi, hama amadosiye namushikirije ya mbere hariho dosiye yo gusubiza hamwe ku baririmbyi abana bari ahanye bagenda batavyumva kumwe bivanye n'abantu batandukanye, azogerageze abahuze ikibazo amuronde n'abahuze basubize hamwe kugira ngo imbari icuka kibi kihari kibere neza kugira ngo umuziki utere imbere. Nibyo se namushikirije yo kubandaniriza ko aho nari ngejeje hariho igikorwa nari natanguye cyo gukorera na koperative ishimye cyo Amicale yuko tugiye gusaba ideni nkuru ndi gwaruka mu bandi muri banki yo gwaruka bikora nyene yo ibandanya mu kugira ngo bakabandanyiro ufashwe mu mugongo kugira ngo rutere imbere. Ivyo natanguje kuri dossier njera nifuje yuko iryo deni tubisaba tukazorondera sonorisation imeze neza muri Amicale ahigitega hamwe nagize concert wese ahazo kudisha ivyuma mu bandi bantu bazokoresha mwishira hamwe kandi gafaranga gake kameze neza, sonorisation imeze neza. Ikindi mushikije nuko Amicale yari isanzwe ifitaniye partenariat na Fenakobu, nkagitwansaba Fenakobu cyo byo bakopeke mu Burundi ngo ritwime nawe nyene abandanye ariko arakorera radio arafasha cyane nuko yifasha inkino n'ibikindi byazwe mu muziki kopeke yadufata mu mugongo. Bavuze nti muze kari biro byawe ngize oyi abandi murakoze. Eka ntibyarangiriye ku kubisikanyiriza gusa ngaho muri ivyo biro, abana nafashe n'akajyo ko kwicara hamwe barivuna akanyota ndetse kandi baranatanga n'ivyumviro, ari naho hapangiwe komite izofasha urongoye Amicale de Musiciens gukora neza. Reka rero mwe mwariko muradukurikira, tubashimire tubipfuriza kubandanya mugira amahoro, kubandanya mugira aho muba mwubahwe, gutunga no gutunganirwa mu vyanyu no mu banyu. Hitimana Siriaka nabateguriye kino kiganiro, ndabipfurije kubandanya mugira aho muba mwubahwe.